murabona neza ko ino ngwano by'ukuri amaherezo yayo ni mu Rwanda. Swati Kagame aravaho nabo bafatikanije gutwara u Rwanda bashireho abandi, kubera ko sinumva ukuntu ushobora kugarariza cyangwa kwitambika mu nyungu za Amerika. Wewe Kagame uri nka Kagame, President Paul Kagame, ukitambika mu nyungu za Amerika, sinumva ko bizoguhira. Kandi Amerika, mwibuke ko Amerika ifitaniye amasezerano na Kongo vuba basinye yo gukorana mu bya gisirikare. Ni ukuvuga ko nyimba Kongo itewe, Amerika izobitewe. Amerika ifise amasezerano yo gukorana na Kongo mu by'ubutunzi. Murazi neza ko hari inzahabu President Tshisekedi yahaye Amerika. Izi ziri za rubaya zose yarabahaye. No kuvuga iki? Amerika nishobora gutwara amamiliyaridi yawe y'amadolari mu gihugu ca Kongo mu gihe bazi neza ko mu gihugu ca Kongo hadatekanye. Izi ni facteur ndiko ndabereka zizotuma intambara igenda yimukira mu Rwanda igahererayo. Ngiye ni FDLR ibandanya kuba icitwazo ca RPF Inkota cyangwa ca Kagame. Kino kintu kiraza kugenda gute? None by'ukuri President Paul Kagame araza kuguma muri Kongo canke aravayo? Iki ni kibazo abantu benshi bariko baribaza, ariko nico ngoma twinjire mu mizi neza. By'ukuri President Paul Kagame araza kuguma muri Kongo? Niyagumaho na ubwo ntazobasuzuguye itegeko rya Trump, biraza kugenda gute? Araza kumera nka President wa Venezuela, biraza kugenda gute? Buros nawe arivuze hari mu ndwi heze. Urumva no kuvuga ko iki kiganiro yagitanze kugira ngo avuguruze canke yereke Amerika ko atayitinya. Yabivuze kesha ati je nta muntu ntinya, go to hell. Yarabwa ati muje mu kuzimu, je nta muntu ntinya. Yabivuze kenshi. Biraza kugenda gute? Iyi ni ngwane tanguye hagati y'u Rwanda hamwe na Amerika. Amerika iraza kureberera bino bintu ibireke bigende canke Amerika iraza gushiramo ingufu. Akanaga kino katanguye kandi tubasaba kwama muri update cyangwa muri hafi y'iki kinyamakuru cyacu, kubera ko ibintu bigiye gukurikira ni ibintu bikomeye cyane. Imana abane namwe mugwe mwese mudukurikirana bari mu Burundi, hanze y'u Burundi, turabahaye mwaramutse namwiriwe, biravana umwe wese nahagize naho aherereye. So my name is John Mabu. Hama utarakora sabone cyangwa subscribe no bikore kugira ngo tubare tugira gute tugira umuryango wagutse. Abadukurikirana abari mu Burundi, hanze y'u Burundi, turabaye mwaramutse namwiriwe. Nize ko mumeze neza. Uno munsi nje ngaho kugira ngo tuvuge amwe mu makuru ariko aravugwa mu gihugu cy'u Rwanda. Turaza kuvuga ku ijambo President Paul Kagame yarashikirije ni kiganiro yatanze kumbonesha kure yitwa Jeune Afrique, aho yagerageje kuvuga byinshi cyane. Nje ngaho kugira ngo tubiyagiye ko canke tubisesangure, narijya mu mukeneye kumenya byinshi biriko biravugwa mu birasirazuba bwa Kongo canke no mu gihugu cy'u Rwanda. Imbere yuko ninjira mu kiganiro nyezina, ndabibutse ko dufise Buja Fast. Buja Fast ni uruganda ruri ngaho kugira ngo rufashe umudandaza kudandaza cyangwa kugurisha. Ukeneye kudandaza cyangwa kugura byoroshe, ja muri application, ja muri Google wandike www.bujafast.com. Ucubona application urashaka kwishira mu telefone yawe canke ukagira ico bita order wifashishije application ya Buja Fast. So reka rero ninjire mu kiganiro nyezina. Hari ku munsi wejo aho President Paul Kagame yashoboye gutanga ikiganiro ku mumenyesha makuru yitwa François, umumenyesha makuru nubaha cyane, aho yashoboye kuvuga byinshi. Yarashoboye kuvuga ku kuntu adashobora gukura ingabo ziwe mu gihugu ca Kongo. Murazi neza mu masezerano yabereye Washington itariki 6 z'ukwezi kwa 12, barashoboye guhurira mu gihugu ca Amerika na President Tshisekedi wa Kongo, aho Donald Trump yabasavye ko Amerika yokure ko u Rwanda gokura abasirikare bago bari mu gihugu ca Kongo. Mwarabonye inyuma y'imisi mikenya ukuntu baci bagenda hehe muri Uvira barahafata.
uno musi rero mu ijambo rya president cyangwa mu kiganiro President Paul Kagame yatanze yashimangiye aremeza neza ko atiteguye kuva hehe mu gihugu ca Kongo. Abantu mudukurikirana kuri urubuga twarabwiye kenshi turavuga nti u Rwanda nta mpamvu nimwe gova mu gihugu ca Kongo bivanye nuko rumaze imyaka myinshi igihugu ca Kongo arico kigize neki kirutunze. Murazi kwabaye kuva 1990 u Rwanda ruri hariya muri Kongo gwiba inzahabu nubwo President Paul Kagame abandanya abihakana. Yavuze nti jewe sishobora gukura ingabo zanje muri Kongo nubwo vyogenda gute bivanye n'umutekano wiwanje. Aho yagarutse ku kibazo ca FDLR yavuze ko arico kibazo cy'u Rwanda. Kugeza isaha narababwiye ni FDLR ibandanya kuba icitwazo ca RPF Inkota cyangwa ca Kagame. Kino kintu kiraza kugenda gute? None byukuri President Paul Kagame araza kuguma muri Kongo canke aravayo? Iki ni kibazo abantu benshi bariko baribaza, ariko nico ngomba twinjire mu mizi neza. Byukuri President Paul Kagame araza kuguma muri Kongo? Niyagumaho na ubwo ntazobasuzuguye itegeko rya Trump biraza kugenda gute? Araza kumera nka president wa Venezuela? Biraza kugenda gute? Iki reka nse gatonya nk'uvuga amateka ya Kagame. Kagame nta mahoro yigeze aboneka kubera ko yagiye mu biganiro. Muribuka kuri President Habyarimana baragiye mu biganiro, mwarabonye ibyakurikiye. Twakoze ibiganiro byinshi ngaha tubabwira nti burya nta uganiriye na Kagame ntibisigura ko ikibazo giheze. Twarabivuze kenshi, Kagame ntiyigera abona solution y'ibintu biciye mu biganiro. Mwarabonye abantu bose bagerageje kuganira nawe byarangiye bagize ene, byarangiye abashize hasi, byarangiye abahemukiye anabishe. N'umuntu mushobora kuganira ejo akazana iyindi idea yiwe. No kuvuga iki n'umuntu aprofitira muri desordre. Kagame wenyene arivugiye nti jewe nahawe igihugu n'umuheto. Sivyo? Nta mpamvu yuko noshimira Imana kuko Imana so yatumye ngirane mfata u Rwanda. Nta gihe na kimwe abantu bibaza ko President Paul Kagame azova muri Kongo ari uko habaye ibiganiro, ariko bagiye Doha, ariko bagiye Washington, ariko bagiye Nairobi. Ibyo ni inkinamico. Narabivuze kuva kera. Kubera ko u Rwanda ruvuye muri Kongo ubuzima buzimbye cyane mu Rwanda, cyo bikibazo hogera yaho abantu benshi badahembwa. Muriko murabona mu minsi mike batari ko baribaze no nzaho muri Kongo. Uriko urabona ukuntu ubuzima mu Rwanda bwatangwe kugira nte kuzimba. Uriko urabona ukuntu abasirikari abari muri Mozambique, muriko murabona isaga yabo ukuntu imeze. Muriko murabona ukuntu bamaze amezi n'amezi batagira nte badahembwa. Ibi byose niki? Ibi byose na maefe ariko arava ku kutidegembya bari bafise imbere nkuko babikora kera. So no kuvuga iki? Ndashaka mbwire abantu bino bintu. RPF Inkotanyi n'abantu bari hajya kugira ngo baprofite akajagari ko mu bindi bihugu. No kuvuga iki? Igihe cyose u Rwanda rutekanye habariho akajagari mu bindi bihugu by'akarere. Ibi mwaragiye murayibona. Reka ntanga akaroro ko ngahi wacu mu Burundi. Mwarabonye ukuntu igihe ca genocide yabereye mu Rwanda. Mwarabonye ukuntu hari abanyarwanda bahungiye ngaha mu Burundi. Après duca ivyo bintu bakuye mu Rwanda barabwira nti barabitwanduza ngaha. Mwarabonye ibintu byagiye biragira nti birakurikira. Mwarabonye ukuntu ngaha mu Burundi haci hagira nti haba akajagari, abantu baricana, abapresident baricwa. Ibyo ni ibintu byagiye biraba. Rero kumbwira ko President Paul Kagame yova muri Kongo biciye mu biganiro, ça n'existe pas. Ibintu bitabaho, ibintu bitabaho kubera ko namba karere gatekanye. No kuvuga ko u Rwanda ngo baruri mu bibazo bikomeye. Sibyo? Amerika rero irabigenza gute?
iraza kumunyuruza nkuko yabikoze ku bandi biragenda gute iki nico kintu cyonyene gisigaye kubera ko twarabonye kenshi umuntu agararije Amerika ukuntu bibagendera Amerika uyigararije ni direct guys kuyisi nta muntu numwe agarariza Amerika ntibibaho Amerika itegetse irategetse mu ijambo Trump yavuze ubushize reka ngenda rigarukane kuko twararibuze ngaha kenshi yaravuze nti jewe intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo narayirangije rijya n'ijambo risigura byinshi rijya n'ijambo ni nka message yashatse guha kandi mu misi yahera mwarabonye Masad Buros ijambo yaravuze nti kino kibazo cyuko u Rwanda ruva muri Kongo ni kibazo tugenda buhoro buhoro ati turazi ko atari kibazo cyo kwihutisha ati ni kibazo bituma tugenda buhoro buhoro none by'ukuri iri ni jambo Perezida w'u Rwanda ashikirije inyuma yaho Masad Buros nawe arivuze hari mu ndwi heze urumva no kuvuga ko iki kiganiro yagitanze kugira ngo avuguruze canke yereke Amerika ko atayitinya yabivuze kesha ati je nta muntu ntinya go to hell yarabwa ati muje mu kuzimu je nta muntu ntinya yabivuze kenshi biraza kugenda gute iyi ni ngwane tangwe hagati y'u Rwanda hamwe na Amerika Amerika iraza kureberera bino bintu ibireke bigende canke Amerika iraza gushiramo ingufu akanaga kino gatanguye kandi tubasaba kwama muri update canke muri hafi y'iki kinyamakuru cyacu kubera ko ibintu bigiye gukurikira ni ibintu bikomeye cyane ndiko ndabivuga twavuze amajambo menshi ngaha turavuga nti ibi bintu iyi ntambara uguhera kwayo ni mu Rwanda twarabivuze kenshi ati iyi ntambara uguhera kwayo ni hehe ni mu Rwanda kandi mugiye kubibona vuba meshereza mugiye kubibona vuba kubera ko namba Perezida Paul Kagame ahisemo kuviola biboneka neza amasezerano ya Washington kuvuga ko agaragaje kwemera ko agaragaje imbere y'abantu ko akeneye ingwano iyo ngwano nayo muri buka ko mu masezerano ahari yabereye idoha avuga ko namba M23 bazoyomora ikagenda no kuvuga ko ahizohungira hose niyo bazoyisanga nuko muranyumva bene wacu ahizohungira hose niyo bazoyisanga nkamwe M23 yogira tentative yo guhungira hehe yo guhungira mu Rwanda no kuvuga ko Kongo n'abayifasha bararekuriwe usanga iyo M23 yagiye hehe kwihisha hari nakandi kabazo je novuga kari kibazo cy'umutego bari bamubajije bavuga nti Kabira umuvuga kwiki yagerageje kuvuga byinshi kuri Kabira aravuga ati Kabira n'umunyagihugu wa Kongo kandi ari karakurikiranwa n'ubutungane bwa Kongo Perezida Tshisekedi ari karamurondera agereri wanje mu Rwanda nta kibazo ariko par contre mwibuke ko Kabira yaciriwe n'ubucamanza bwo muri Kongo ko ategerezwa kwicwa no kuvuga iki Kabira turazi neza ko ari mu bantu bayoboye M23 nimba ahandagaruka ku masezerano yabaye hagati ya Kongo n'u Rwanda nivyashika Kabira akagenda mu Rwanda no kuvuga ko Kongo izobikurikiye M23 izobikurikiye umushefu wa M23 yahungiye hehe mu Rwanda niyo mpamvu mvuga nti ndaza nkavuga ati kandi n'abantu bafise imbono canke igisho rya gatatu murabona neza ko ino ngwano by'ukuri amaherezo yayo ni mu Rwanda swati Kagame aravaho nabo bafatikanije gutwara u Rwanda bashireho abandi kubera ko sinumva ukuntu ushobora kugarariza canke kwitambika mu nyungu za Amerika wewe Kagame uri nka Kagame Perezida Paul Kagame ukitambika mu nyungu za Amerika sinumva ko bizoguhira kandi Amerika mubuke ko Amerika ifitanye amasezerano na Kongo vuba basinye yo gukorana mu bya gisirikare no kuvuga ko nyimba Kongo itewe Amerika izobitewe Amerika ifise amasezerano yo gukorana na Kongo mu vy'ubutunzi murazi neza ko hari inzahabu Perezida Tshisekedi yahaye Amerika izi ziri za rubaya zose yarabahaye no kuvuga iki
Amerika nishobora gutwara amamiliyaridi yabo y'amadolari mu gihugu ca Kongo mu gihe bazi neza ko mu gihugu ca Kongo hadatekanye. Izi ni facteur ndiko ndabereka zizotuma intambara igenda yimukira mu Rwanda igahererayo. Iki kiganiro President Paul Kagame yatanze sinarinzi ko yari yumviriye canke yakoresheje ubwenge, ego ubwenge arabufise ariko yasanze yishize mu gatebo canke yasanze yishize mu mutego aho bizomugora kugira ane kusohokamo. Abantu sinje ngakubagarantisha ngo bimvuze ngo nivyo canke sivyo, je ndiko ngira analyse no busesanguzi bw'iwanje, ariko kukuntu mbona canke kukuntu mbona ibintu biriko biraja, ndongeye kuvuga ndabishimangira ko ino ntambara izorangirira hehe mu Rwanda. Ino ntambara izorangira mu Rwanda kubera ko nta kuntu na kumwe uguma witwaza ngo FDLR, ikibazo ca FDLR baragikemuye. Kongo yafashe abasirikare bayo, uyu mwanya iriko iratuza uduce twose izimwo FDLR. Kongo ivuga ko FDLR ari abanyarwanda binjiye muri Kongo, ifise gahunda yo kubasubiza mu Rwanda. Ni gute uguma uvuga ko ikibazo ari FDLR? Motif ya FDLR yaramaze kubanire abona abantu badakene no kumvikana, kandi kubera ko FDLR ntushobora kuyigwanya imyaka 31 ucumbwira ko abo bantu bagifata inko bakirasa. So abantu mudukurikirana mugume muri update nga tugiye kubashikiriza uko ibintu bizoza biragenda. Turakunda cyane utagira sabone cyangwa subscribe no bigire kugira ngo tubandaye tugira umuryango wagutse kuri urubuga. Turakunda cyane.